Okay, ladies and gentlemen, tonge kubaha ikaze kandi kuri ya TV yanyu Kibonobono Media, tubaha ikaze kandi aho turi kumwe n'umwubahwa wo muri Kibonobono Oil hariya. Ego imbere ko tumwakira rero reka tubanze duhe ikaze zombi nyuma ya kamera kugira ngo nawe abinezerererwe, hanyuma kandi duha umutumire wacu canke turi kumwe ubu ngubu tumusanze mu ntara ya Rumonge, niho ari gusensibiliza ibijanye n'igitego cy'Kibonobono. Ariko imbere yuko agira ishavuze reka tubanze tubasabe mugire share, mugire suivre, hanyuma kandi mwongere mugire na like canke j'aime bivanye n'ururimi uri kurakoresha. Rero umutumire wacu turaguhaye ikaze, ongera utwibwire hanyuma kandi utubwiye n'ivyo ukora muri rusange. Kaze. Ego ndaramukije bariko baradukurikirana kuri television canke media Kibonobono Media. Niho turi uno munsi na bindi tubabwira kuri Kibonobono Media. Wa mugambi wanyu nk'abarundi muriko mwafashe mu mugongo, mwumvise tubabwira, hanyuma mukaba mwarifuje yuko abarundi bose bo wisangamwo, na n'ubu rero nivyo turiko turakora. Jewe muranzi cyane, nitwa David Tuyisabe, nsubiriye kandi kuboneka kuri Kibonobono Media. Inyuma yo kuboneka kuri Kibonobono Media turi mu Kayanza, Ingozi, no musi naho turi mu Rumonge. Twaje hano mu Rumonge, twasanze hameze neza, umutekano urahari, abantu bameze neza, hari imikeke, twahitanye uburobe hariya mu Minago, uburobe bwiza. Utaragura uburobe mu Minago vraiment uzobutumeko, bumeze neza cyane. Abo turi kumwe bose ba Enjo hariya, baheruka kurya ivyatsi hariya mu Buhinzi, ngo n'aba vegetarian banezerewe. Ba Claire uburobe nabwo yarazi hariya bashikaye ubushaye, yageze mu Rumonge araryohewe, ndabona ariko aratwenga nubwo mwe mutamubona. Okay, byukuri mu Rumonge hameze neza, kandi nkuko twababwiye ko turi n'imvukira z'intara ya Rumonge, bivuze ko mwazi iwanyu. Twanezerewe kuba twaje iwacu, gusa twacerewe. Rero turi hano mu kanya tugomba tutangure kuyagisha abanyarumonge, tubabwire nabo ingene dushobora kwiyunga twese hamwe, tukarima igitego cy'Ikibonobono mu Burundi. Ubutunzi umubirigi yagiye atatubwiye, arabutunyegeza, ariko no munsi twasubiye kubumenya. Rero ni vyiza yuko n'abanyarumonge tububabwira nivyo twaje gukora. Murakoze cyane Bwana David hariya mutama Kibonobono. None byose ubivugira rimwe kandi byari mu byo twateguye kukubaza, ariko kandi reka utwemerere tukubaze. Hano mu gisagara ca Rumonge two tuharaba tubona ari amazu, nta hantu ho kurima hahari. Mbega abantu bo mu Rumonge uza kubihuza gute ko igitego cy'Ikibonobono ari igitego bisaba kukirima, aha naho atamatongo tubona yo kurima ahari? Ubihuza gute? Bo bashobora kunguka gute kandi badafise aho kurima nabo? Okay, murakoze cyane. Ubundi mpora mbaza mu bihugu biteye imbere, narababwiye ko je ntarasohoka igihugu. Nzosohoka igihugu umunsi nzoba mbona abajene canke imiryango 5,000 niburi yashize umutahe muri Kibonobono yose, ifise akazi, ifise amakontra meza. Aho niho nzotangura kugira mind zo gusohoka. Ego. Ariko naho ntarasohoka mpora mbaza, dufate nko muri South Africa, igisagara ca Cape Town, abariyo ngira ngo barashobora no kunyongereza ubumenyi mu gihe novuga ibitari ivyo. Barambwiye yuko muri ico gisagara bo ntibarima, barimira kure. Hari n'ibindi bihugu byo ngaha muri Europe usanga batarima, mugabo barimira kure. Rero uyu mugambi naho abanyarumonge batarima, nivyo Rumonge twaduze gushika hariya ku Rukinga, bana ko ari ipave zirashikayo. Hano twagiye ku moto 4,000 uduga, ipave ikabigerayo, umva naho kurima ntahari. Kandi ugiye kuraba hepfo n'ikiyaga, haruguru n'imisozi miremire iteye ku biti, rero kurima nta bihari. Ariko abo ngaha abanyarumonge, ico tubahamagarira n'abantu ubona kumengo barafise amafaranga barayakora ko cyane. Ayo mafaranga rero twebwe tubereka ikigega bayatereramwo, kugira ngo rero ayo mafaranga acagenda arime mu Cankuzo, hariya
batubwiye n'ahandi hantu hariho n'uwundi muntu yazindutse anyandikira ambwira ko ashaka kumpa hegitari 10 mu Rutana mu Rutana. Rero ayo mafaranga y'abanyarumonge aca agenda akacarima hariya hahari hanyuma bakaca baronka inyungu ego naho bataba babikoreye iwabo. Urumva ni wa muco twariko turumva handi mu bindi bihugu tugombye kuzana natwe iwacu. Murakoze cyane numva yuko abantu kwa dukurikirana bari mu gisagara ca Rumonge oya ndetse no mu bindi bihugu babona ati twebwe none aho turi ko tutabona aho kurima mbega twabinguka gute canke bari mu bindi bisagara bigize intara zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi bavuga ati none twebwe aho turi katamatongo ahari dushobora kunguka gute. Urumva yuko iyi nyishu utanze usigura ku banyarumonge nabona yuko ishikora ku batari bake aho mubona mwerekana yuko umuntu azanye umutahe wiwe atari maka ngo agire aharima ahubwo ajya amafaranga yiwe ahinduka umukozi akaza kumurimira. None ubu rero ikindi kibazo rusha tubabaza nyakubahwa mu serukira koperative Kibonobono mu Burundi mbega hano mu Rumonge ko tubona hasanzwe hariho ibigazi vyinshi kandi ubona navyo bivamo amavuta kandi avamo amasabune mbega nta kuntu mubona bizava bitera ikibazo hagati y'abarimyi b'ikigazi n'abarimyi b'ikibonobono? Oya nta kibazo bizotera kuko ikigazi gifise akamaro kaco ikibonobono naco gifise akamaro kaco byose bizana inyungu. Ubisanzwe hajya kubaho ku bantu bavyaye nko muri iyo misi umuntu afise umwana umwe yavuga ko umwana umwe atari umwana ko yavuga ati Imana irashobora kumwitiza. Urazi ko mu Burundi bizera yuko umuntu apfuye ari Imana ibimuhamagaye. Rero ashobora kuvuga ati Imana irashobora kumuhamagara wavyaye umwe ukaca usigara atawundi ufise kuko Imana yimukeneye ifise uburenganzira bwo kumutwara. Rero byaca bisaba baca bavyara benshi kugira ngo nk'ubu bishitse Imana yokeneramwe umwe canke babiri uwo muryango uzogume urimwo abana. Kubera ko imvuzi ivyo turi muri business mu bisanzwe kugira ressource de revenu ikintu kimwe kikwinjiriza. Ressource de revenu ushaka kuvuga ahantu hava uburyo canke amikoro agufasha kuduza amikoro. Ikintu kimwe kikwinjiriza uburyo ukoresha kikaba ari kimwe canke bibiri canke bitatu ni bibi. Hano wacu rero mu Burundi tubona abantu benshi ironkeye ako kazi kamwe canke ico kintu kimwe aca nezererwa. Arimye ivyo bigazi nimba ari nk'umunyarumonge acabona ko umengo arahejeje kamengo nta bindi akeneye. Hari abo usanga ashobora kuvuga ati okay ndi umukozi wa leta ariko kandi ndaja no kurima ibigazi. N'ivyo bibiri ntibishemeye. Hari igihe avuga ati ndi umukozi wa leta ndarima ibigazi ndafise na boutique mu isoko. N'ivyo bitatu ntibishemeye. Arashobora no kuvuga nk'abanyarumonge kavuga ati ndi umukozi wa leta ndarima ibigazi ndafise boutique ndafise n'igipe mu mazi igipe kizana indagara. N'ivyo bine ntibishemeye. Muri make umuntu mu gutera imbere yategezwa niburi kugira ico twita fruit de revenu zishika kuri 8. Ugasanga iki nka 8 kuva kuri 8 kuduga. Ivyo rero iyo bizaniye rimwe iki kikazana kijya kikazana uca usanga imbere rero wa muntu abayeho afise ubuzima bwiza. Rero kuba barima ibigazi abandanye barima ibigazi ariko kandi bongereko n'ikibonobono. Ikigazi gitanga ico twita huile de palme ariko ikibonobono gitanga huile de ricin. Urumva ivyo bintu ugiye ku isoko vyose biba bikenewe. Aba abanyarumonge ho batahura akamaro k'amavuta nizera yuko bagiye gutahura gose akamaro kamavuta y'ikibonobono. Kandi naha mu Rumonge niho batarima ariko muri komine Burambi bararima no muri Buyengero bararima no muri Bugarama hariho no muri Muhuta hariho
rero twaje kubwira abanyarumonge muri rusange nabo nyene ntibasigare inyuma ngo bave bavuga ngo twe twirimiye ibigazi gusa vy'ikibonobono ntibituraba oya hari agaciro k'ikigazi hari n'agaciro k'ikibonobono. Bwana David murakoze cyane ku nsiguro muduhaye mutoreka yuko umuntu adakwiye gutungwa n'akazi kamwe canke bubiri ahubwo yogerageza akagira amasoko menshi. Ibyo bice binyibutsa inkuru imwe y'ahantu nigeze kuba niga nkiri umunyeshure, hari umwigisha vraiment urabona ko afise amahera ariko mu vyigwa ariko atwigisha yatubwira ati bane bato je ndafise amafaranga ariko mugwa n'intambara yo kugira ngo mugire amasoko menshi y'uburyo, mugire amasoko menshi y'amafaranga kugira ngo iterambere rishoboke. Rero cenda bihuza nibi bariko uravuga werekana yuko abantu dukwiye kugira iciyumviro cyo kutagira isoko imwe canke zibiri z'amafaranga ahubwo tukagira amasoko menshi. None rero ikiganiro cacu kikibandanya twaba dufise akandi kabazo k'inkoramutima twashaka kubabaza kandi ubona yuko rimwe na rimwe bikunda kugaruka muri commentaire cyane, mbega ko aha mu Rumonge nkuko warigeze kubivuga mu biganiro twabaravye ku zindi mbonesha kure, aha mu Rumonge urabona n'ikiyaga hegereye ikiyaga ca Tanganyika. Mbega ikintu kijanye nuko mwosaba uru ruhande rwegereye Tanganyika nago mukarimwamwo ikibonobono mu ntumbero yo kugira ngo mukomeze cya kintu cyo gushigikira ibidukikije coco muba mukivuga kwiki canke mushiyumvira kwiki? Ubisanzwe ndakunda kumva ari umugani bakunda guca ngo inzu ya musavyi ngo ntiyahiye menga nuko basinzwe ariko babivuga. Iyo usaba rero uhozako mu ijambo ry'Imana hariho umugani batubwira bari ngo umucamanza agabitanya ngo habaye umucamanza agabitanya abaho rero umuntu nibazangira ngo yari umuntu umudamu umukenyezi canke mu kirundi yamagenda amubwira ngo ncira urubanza rubunkiza ncira urubanza rubunkiza umukiza ego bo rero nubwo ndabihuje gutyo ngomvye kuvuga yuko iyo uhojejeko uko urasaba ikintu hama guhozako birashobora gutuma na wa wundi uriko urasaba ashobora kuvuga ati erega wanguriya muntu yangobereye igihe kirekire reka nawe ntebe ndamwumvirize ko muri ico kintu ndabona yuko kimuraje ishinga. Rero natwebwe twarabisabye kiriya gihe na nubu tubandanya tubisaba kandi turizera yuko leta ari umuvyeyi azoteba akakamo ikumve ko turizera yuko ababijejwe birashobora kuba batarabishikira canke batarabona ivyo turimwo. Ubona ko turi bato kenshi abantu bato bakiri bato barakunda kugira ivyimviro bishushe mugabo bidafise imizi. Umuntu ukumva akubwira ngo jewe kweri noguruka mu kirere no aravyiyumvamwo ubuto bwiwe uramutera kuvyiyumvamwo ujya muntu akuze acambwira tekana mwana banza ukure basi banza wige ushike haje. Kumbe rero na leta canke abo dusaba hari igihe bashobora kuba bataravyumva canke bakaba baravyumvise bakaba barindiriye barabe mbega ivyo tuvuga nukuri canke n'ibinyoma ni ivy'ukuri turabishoboye abo bantu baduhaye tuhavyaza umusaruro koko nk'ubu bararindiriye mbega bararimye rero n'ubu rero tubandanya dusaba ngiye bazovyumva ndazi bazohaduha kuko uva ku kiyaga Tanganyika kuduga hariho imetero 150 zitegekanijwe kugira ngo ibinyabuzima mu kiyaga ca Tanganyika navyo bishobore kuronka hari ivyo usanga birisha ivyatsi nk'imvubu nazo zigire aho ziruhukira hanyuma hasubire habeho byo twita lehozo amatenga amafi avyare kugira ngo amafi avyare ikiyaga ca Tanganyika gisubire kironke amafi menshi. Rero muri iyo reserve canke muri aho haziganijwe bahaduhaye tukashiraho ikibonobono navyo bishobora gufasha nibidukikije mu bindi ego murakoze cyane wagize neza murakoze cyane nibaza yuko
leta yacu ni leta mvyeyi, ni leta ifise ukumva abana ko barayisaba. Rero turangiza ikiganiro cacu ko ndabona yuko n'akavura kariko karakuba, ariko kandi imvura kugwa n'isaba baruti bayigomba. Ikibonobono cacu hirya no hino twabonye mu cankuzo batubwiye ko kaguye, naha mu Rumonge rero ni kagwe, ndazi hari abagakeneye n'ahandi hose turifuza cane cane rero Muyinga, mana wibuke Muyinga, ikibonobono cacu c'Imuyinga kironka imvura ko dukeneye umwimbu mwinshi, atari Muyinga yonyene n'izindi ntara zose. Rero bakunzi ba Kibonobono Media, bagore namwe bagabo, ladies and gentlemen, twako turaganira na Monsieur David batazira Kibonobono, tuvugana ibijanye n'iterambere muri rusangi, ko twamusanze mu ntara ya Rumonge, none ibikorwa biriko birabandanya, ariko kandi nibaza yuko mubandanya mugira bimwe nyene bikenewe, mugire subscribe canke s'abonner, mugire share canke partage, hariya j'aime canke like, kugira ngo ibintu byacu bishizagira kure. Ciao ciao, thank you. Ariko twibutse abariko baradukurikirana kuri Kibonobono Media, abaherereye mu Rumonge badusange hajya kuri kwiteba hafi ya ishengero rya Pentecote, no dufise biho canke bakure ku nimero za gushira ngaho, kugira ngo tuberekeze neza iyo aho badusanga, baze ari benshi bategure kazoza. Imana ibahezagira. Murakoze cyane.